yego kandi nye kandi bose bisanzwe urazi ngene uberewe gukora ibikorwa ngene umeze neza ukuri Ebiza mbe kurusha tuka arekana nivyo nekana nabyo kubera iki kandi bibereye wa muticha wacu sha arazi ngene namuvumbuye namusanze ari kaharura ubududu ndaki bakunzi bafanzi ba chano ya kuryosha short ya irambona Irene bona pana irambona yani imbona Irene kagire turamenyeshe ko tugize gutya tuvumbura ahantu aba dusanga ku bikorwa byo guharura ubududu rero zakora ka video aze kugira subscribe kugango amenyeshe umufanzi w'ingene cyangwa se umukunzi wiwe ingene yakiriye aka video n'ibikorwa ikarakora rero twagagize amahirwe yo kumubaza ibibazo bimwe banye n'ingene tumusiriprenye ataratwiteze kugira ngo twumve icyo tuyagira yadukundiye aduha umwanya kandi ntibyamuteye n'ubwoba ngo nuko tumusanze ariko ko ibyo bikorwa kuko yarabyishimiye asa neza aratagase ntimworaba batari bwamubonero teacher wanyu wo kuryosha China mumubone ngaha rero mwombe nicyo bagabwira abakunzi biwe aha twagiye maîtresse si byiza washa no kwima aya naga surprise nkuko bisanzwe nkuko ubundi wese mugaga surprise ni ni byiza kuko abafanzi baza kuvuga ati no munsi teacher dukoreye akantu k'umuti yes ndabaramukije cyane ndabifuza amahoro y'Imana abane namwe mu wese bivanye naho aherereye muko bisanzwe nyene ni nimbona Irene asanzwe ategura ingane bijanye n'ingo n'imiryango baransiriprenye bankoresheje video ntari mbiteguriye ariko murabona ko ndi mu rugo akazi ndakamenyereye ego ndi mu rugo meze neza amambasabe utarakanda subscribe ayikande like comment tuzohore tujana mu bikorwa bya misi yose thank you mwabyumvise kari wa mwigisha wacu tayobewe kandi mukunda abakorera ibintu byumutse kandi byingira akamaro nkuko mwabyumvise twamusipenye twagaye tutangwe kumubaza ibibazo bimwe bijanye nuko dusanze ametse nkuko abasabye rero urumva basabye ko utaragira kaba ko yaragasa kanda aho hantu kugira ngo tumuhaye mahigwe yo kuraba ingene yobasha kuguma adukorera umuti ego maîtresse teacher kuryosha kuryosha show TV kumbe mwaye musanzwe mumenyereye kwa nk'ibi ubuza bwa misi yose umukenyezi sitaje ko ari umukenyezi wo mu rugo akenyera urugo rwiwe irifoka kora ibijanye n'ibyo mu rugo nyene kumbe burya mwaye musanzwe mwubatse ubuza bwa misi yose ya ndubatse mfite umugabo umwe n'umwana umwe wow byiza cyane twara twibaza ko baba kiri umusiribateri byumvikana neza ko baraba ama emission cyangwa ibiganiro byawe bakibaza ibinabiriya no munsi bakuri inkoni kugishitsi rero yego cyane ndubatse ndi mama w'umwana umwe wow biranezereye birahimbaye kubona umwigisha wacu dukunda cyane dusanze ari umunyabikorwa ari umukenyezi nkuko aje kutusigurira umukenyezi cyari cyo mu rugo none mu buzima bwa misi yose mwaye musanzwe mubikora mu bugwenje musanzwe mufise ababafasha bimwe bitwa mu Kirundi abakozi jewe mu buzima bwanje niyo mpamvu nashimye kubigisha ibintu bijanye n'amabanga yo mu rugo
burya amabanga yo mu rugo yubakiye ibintu byinshi cyane. Byo nta bakozi nkoresha, nta bakozi nigira nkoresha, kuko hariho nk'ibintu dufate, hariho nk'ibikorwa bimwe bimwe usanga ari ibikorwa byo gukora umudamu wo mu rugo. Hariho abadamu bamwe usanga gusasa igitanda, guteka indya z'umugabo, ugasanga byose babihebeye abakozi, ariko si byiza. Je ku kazi ko mu rugo nta bakozi nkoresha, byose ndabyikorera. Abakunzi bacu murumva ko mwarimu wacu ntasanzwe kabisa. Intumbero ibiganiro byiwa dushikiriza twara tuyumva tukibaza ngo nifatiye kuri bya byigwa yibanze ko kenshi, tako murumvise neza ko mu rugo hari amabanga menshi, kandi amabanga menshi ari mu rugo ko iwe atabijeje abakozi, ahubwo kandi inshingano ye kwama ariko yumva ko ahimbariwe kuba no kwitwa umukenyezi koko. None kuri abo bantu basanzwe bakora bafise bene uwo muco ko shinga ayo mabanga muje kutubwira aho hejuru abakozi, uyu mwanya umwe babwikiga mwarimu wacu. Ikintu nashaka kubabwira, hariho abadamu usanga bicara ngaho karo gusokoza inzara. Uraho inzara zanje sinigera mbandika, no simbandika, kuko haba hari ibikorwa byinshi ushobora gukora, kumesura, gukoropa, ibyo byose urumva ko warabanditse za nzara umujenjekereye. Murabona yuko atakuntu ushobora gukora ibikorwa. Rero nko ku badamu benshi musabwe mukoresha abantu b'abakozi, kubakoresha si bibi, kuko ushobora kuba ufise akazi kanaka kakubuza yuko ushobora gukoresha abo bakozi, kagashobora gutuma ukoresha abo bakozi, ariko gerageza ubafashe. Hari ibikorwa bimwe ndiko ndababwira abakozi batategerezwa gukora. Umugabo yarakuzanye kugira ngo umufashe mu bikorwa bimwe ntategerezwa kurya indya umukozi yatetsemo. Igitanda ngo gisaswe n'umukozi, oya. Ugasanga umupapa yagiye muri dushe, nawe wagiye muri dushe ukaje usanga zijya mpudu zo munsi, ugasanga ngo zihereje umukozi, oya. Ibyo ni ibikorwa byawe w'umudamu, ni ya mabanga nyine tuko turavuga yo mu rugo. Abakunzi bacu murumva ko ibintu bitoroshe, twababwiye ko agasupize twamugiriye kuko ntaratwiteze, ntabwo arazi yo tuzanana. Rero kugira ngo tumutwara umwanya kuko byo karakora